Imana abane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abadandaza bazirika iminzane yabo barakwiye kwishira mu kibanza c'abaguzi, bivugwa na Severe Sidayikengera arongoye ikigo BBN, aho ni mu gihe abaguzi bidoga bagura ibidakwiye. Iduga ry'igiciro c'amagi kiriko gituma abahingura bakanadandaza ibiva muri ayo magi bahomba. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Turafise nandi makuru atandukanye twabateguriye mu kanya nido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramusa nsubira ndabaha ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru yacu. Abadandaza bazirika iminzane yabo barakwiye kwishira mu kibanza c'abaguzi. Ivyo vyashikirijwe na Severin Sidayikengera asanzwe arongoye ikigo ca BBN, ni mu gihe abaguzi bamaze iminsi bidoga yuko bagura ibidakwiye. Ni nkuru mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ingeso yo kuzirika iminzane ikorwa n'abadandaza bamwe yakirwa nabi n'abaguzi ko baca batwara ibidakwiye. Abakozi bo mu nzu nabo ikabashwanisha n'abakoresha babo, kuko twavyiganiwe n'umwe mu baguzi twayaze. Ugasanga baguze nk'ikiro, ico kiro waruzi kugura kiro ugasanga gihenze aguhaye. Hariho ababigira babibona n'abihebye ugasanga yihenze. Kumbozo kumunzana bayawukunye ibintu byinshi ugasanga umunzani urihe waba yabigize atabibona. N'ubigira abazi ko nyene umunzani wowe udakwije bakabanda muri turahomba cyane, kuko iyo umaze kugura nk'ibiro bitanga usanga uyagera ku duke ushobora gusanga n'ikiro cyose cyapfuye ugasanga avuye kwihisha inyuso nibo ntabahomba. Severin Sidayikengera arongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN aravuga ivyo bariko barakora kugira ngo iyo ngeso mbi ihagarare, ndetse akanasaba ababikora kwisubirako kuko bitabahesha agaciro. Ugiye ku isoko usanga abantu bakoresha iriya minzani bacokoza uko bashaka kugira ngo bazimbe umuguzi. Hakumuha ibiro 5 vy'umuceri ugasanga bamuhaye 4 canke 4 n'inusu, biva ingene biba biriko biramera. Turazi neza yuko abantu ku isoko batanga ibintu bidakwiye. Ivyo kandi tubisigura gute? Nukubera akameremere ko kugira ngo umuntu yumve yuko ubuziranenge butegerezwa kubahwa, umuntu ntazimba umuguzi, biracari kure cyane ngahi iwacu. Abantu usanga ari kwikunda, gendo nk'amafaranga uriya agomba hombe nta kindi, barazirika baragirante kugira ngo bunguka amafaranga canke bagirente. Iryo nikosa arihambaye. Hariho n'ibihano. Mu bisanzwe tuba dukwiye kumva yuko ico wewe kibi udashaka bakugirira utokigirira abandi. Aha rero akamono batera nuko bohindura ingendo. Ivyo biruko mu gihe abadandaza bazirika iminzane babaje gusongera isibe ko bidandazwa bitari bike bisanzwe vyaraduza ibiciro. Iduga ry'igiciro c'amagi kiriko gituma abahingura bakanadandaza ibivuye muri ayo magi bahomba. Ni nkuru twategura mugenzi wacu Gerard Nishimwe. Kubona igiciro c'amagi kiduga ku munsi biriko bituma ataje dukorera. Iyo ni imyidogo y'abasanzwe babeshejeho no guhingura banagurisha ibivuye mu magi mu gisagara ca Bujumbura, aho bavuga ko iruhande yo kutaronka amagi vyoroshe bariko bayagura ku giciro gihanitse. Irigi rimwe uri kurarigura kuri botike rigurwa amafaranga 100. Uri kuragura kwa bajya bazana mu parete ni ukuvuga ku giciro cyo kurangura rigurwa amafaranga 600 uguriye hamwe ku parete yose. Mbo dufatiye nko kuri aka kazi tugo turakora amachisima yaya Marolex bivanye n'igiciro tuba tubona, kubera ko ibintu byose biba biri hamwe, kubera ko irigi ryonyene nta gishobora gutegura Rolex, hari ibindi bintu ushobora guteranyamo. Kare parete twashaka kuyigura nka 15,000 ariko niyo turavye igeze ku 18.
ntibitworohera natwe two turakora ntituduza igiciro c'ivyo tudandaza kuri abakiriya barahabura baheba kuza gushorera bivanye n'ukuntu tubadugirije kandi abakiriya ndazi murabazi ushobora kumusigurira ko ibintu byaduze ngo avyumve. Babona ko mu gihe igiciro cobandanya uko bishobora kurangira bugaye imiryango vuba bwango. Amagi abandanije azimvye uko birashobora gushika gusa turahagaritse n'akazi bivanye no gutinya guhomba kubera urabona nk'umuntu ahakorera n'abapanze urumva bisaba ko ibintu dukoresha vyomanuka kugira dukore dushobore kuronka amahera y'inzu tuba dufise n'abo dukoresha canke iki turankayo tubahemba. Ku rundi ruhande abasanzwe bihereza ibiva muri ayo magi batashimye kuvugira ku vyuma vyacu nabo ubwabo batewe impungenge n'iduga ry'ivyo biciro bakidoga ko zimwe mu ngaruka ziko zibonekeza ari gabanuka ry'akanovera ka bimwe mu bidandazwa biba vyahinguwe hakoreshejwe amagi. Tubibutse ko irigi ari rimwe mu mfungurwa ziri mu mugwi w'imfungurwa ndemamubiri rishobora kwiherezwa ari ryonyene canke rishobora kandi gufasha mu guhingura izindi mfungurwa z'akanovera. Abenegihugu bo mu gacimbiri ka Nyamutenderi barafise ikibazo gikena ry'amazi ariko ayigihe ayo mazi aza akaza ari make arige naho aboneka ariko akaza acafuye. Ico rero ni kibazo gihanze abo benegihugu nkuko twateguriwe ino nkuru na mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Abenegihugu ba mu gacimbiri ka Nyamutenderi zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura rirare bafise ikibazo c'ibura ry'amazi bamaranye igihe kitari gito. Bamwe mwabo twaganiriye bamenyesha ko amazi ataboneka canke yabonetse naho akaza ari make canke acafuye. Iyi imvura iguye usanga yahinza asa n'urushanga ari mu rushanga rwinshi rwose hamwe n'umushitsi ashitse utoshobora kuyamuha asa nabi n'ikintu wavomye mukarinda kucugunyuza mbere kugira ngo turonke n'utwo kunywa twiza tukaza kugenda hariya mu mihanda mu Kamesa kuyakurayo. Abantu bayavoma baba ari bese cyane abandi bagatangura kuyavomereza nk'ibintu by'ibirimo byabo hariya ruguru imboza hanyuma naho tugatatu yakena ntiyasobere kuboneka no kuboneka akamara nk'imisi atana amazi dufise. Iyo hageze muci acakama kuko aho twatoye sose twatoyemo ni muri gace ka mboza hejuru ane yikuba yoganije baragira turiyoganiza tubazana amatiyo yabona na komine tubazana amazi makeyi ariko muri sose hariya twatoye amazi hari amazi menshi twabuze ikidufasha kugira ngo tuyatorere menshi kugira ngo Nyamutenderi ikwirwe amazi. Basaba leta ko yobaronsa amazi meza kandi akwiye. Boduha amazi meza kandi ari mu muti kandi bakaduha n'abategetsi baguma baraba kuko amabombo ingene bikurikirana neza kuko nibwo buzima bw'abanyagihugu. Kandi ni kazoza kacu murabona yamazi ari ku mabarabara abagenda bose bahita barayihembutsa. Haboneka amazi ameze neza ahubwo hoboneka nk'uko boyubaka iyindi tangi hama bagasiramwo n'imiringoti minini kugira amazi tuyaronka ari mesi. Urabona n'abantu si bakeyi umusozi wose kuva mwikora kumanuka ku Nyamutenderi uvoma ngaho. Ivyo biruko mu gihe no hagati mu gisagara ca Bujumbura haheze igihe hibonekeza ikibazo c'ibura ry'amazi mu makartier atandukanye agize ico gisagara. Ibura ry'amazi si hariya mu Nyamutenderi gusa eka hariya muri zone ya Cibitoke muri komine Nahangwa abene igihugu nabo nyene barafise ico kibazo c'amazi mbese bigatuma iyindi mirimo icumbagira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gerard Nishimwe. Si inkuru mbarirano ikibazo c'ikena ry'amazi cabaye akayobera abahinga muri zone ya Cibitoke komine Nahangwa igisagara ca Bujumbura. Abenegihugu ba mu makaritiye iyo zone bavuga ko ubuzima bwabo buriko bungabana kuko ngo kubona icitwa imajyamazi rikoroka riva mu mabombo bisigaye ari umuzi wibuye. Ubu tumaze amezi abiri atamazi turonka nta nima rikoroka amezi abiri ikibazo kandi amazi ari yakenewe ubuzima utaronka amazi ubuzima burahagarara niyo korera bavuga tushobora kugwara ejo kubera nta mazi turonka. Ne womesa gute udafise amazi ibido tuyigura 700,000 francs y'amazi uhaye umutaxifera
none uzoronka muri ubu buzima bw'ubu uronka amahera ya rasiyo ngene ubuzima bugoye uronka amahera ya rasiyo uronke n'ay'amazi ubwo dufise imiryango w'abana kugira bazinduke boga baje ku ishuri amazi aza saa 8 amasaha 2 kandi twese twuguriye rimwe amazi ari ahantu adashika turakenye amazi kandi ngaho turafuma niyo saa 8 z'ijoro vyofuma ari ahandi ho hatanima baronka kandi ukatusanga abana bafise nk'amatoilette y'indani ya siège ukatusanga bo bapanze nk'inzu y'ibihumbi 300 ku munsi agaca ashaka gukoresha amazi y'ibihumbi 8 cyangwa ibihumbi 10 urumva n'ibintu bigoye gose baba abarangura imirimo ya misi yose bakoresheje amazi eka n'abenegihugu muri rusangi basaba kugarukirwa ko amazi atararenga inkombe twasaba baduha amazi natwe turonke tworoherwe kubera mu misiza tuzogira ikibazo nk'ubu ntitukimesa ntidushobora kumesa ku mazi yo kugura ntibishoboka Kuru w'igihugu turamutakambiye atugendere aturabire ikibazo c'amazi cyane nk'isuku dusanga nk'isuku ribaye rike cyane gusaba nka twebwe bene gihugu yuko bodusumbuza amazi nka ke amatuyaga kuri amazi n'ubuzima ivyo biruko mu gihe kurundi ruhande amakaritie ahana imbibe na zone c'ibitoki ho amazi ashikira bene gihugu naho urugero aboneka ko udashimishije muri ibisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye Tesa na Noeli Tesa na Star Times nivyukuri ubuguze buke y'amezi 2 y'amayinite wahora ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi 2 nyene sivyo gusa wahora buke yo hejuru iruti izindi bacu bakongerera k'imizi 10 yose wirabira ataco winona nimwirabira amasanamu ya mbere Tesa kuri decoder za Star Times biravye vyihuse Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times na ya decoder rurangiza Tesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa Tesa na Noel Tesa na Star Times inkuru yacu ya nyuma yano makuru tushikirizwa na igira neza Bernice asanzwe yimeza hano kumurisha kure yanyu ya BTV aho adushikana hariya mu makungu akatubwira ayavugwa hirya no hino. Umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo muri Afrika y'Uburengero kuva kuri uyu wa mbere itariki 22 aho yashikiye muri Cape Verde yakigwa n'umushikiranganje wa mbere Ulysses Kerrea Silva. Iyo ikaba yabaye intambwe ya mbere itanguriye urugendo rwiwe aho azogendera ibihugu 4 muri ivyo hakaba harimo Cote d'Ivoire, Nigeria hamwe na Angola aho bazorabira hamwe ivyerekeye umutekano ukwirinda imishamirano gutsimbataza demokrasi hamwe n'ubudandaji. Nayo Nigeria nk'igihugu gikomeye muri ako karere izogira uruhare runini ku kibazo c'umutekano na cane cane icerekeye imigwi y'iterabwoba ya Islamu muri Sahel. Ubwo rugendo rwa Anthony Blinken ruje inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka uheze muri Niger no muri Gabon, imishamirano muri Sudani hamwe no muri Congo, rukaba rubaye urugendo rwa gatatu agize muri uyu mwaka wa 2024. Tubandanize makuru yacu yo hanze muri Gaza aho kuri uyu wa kabiri itariki 23 ukwezi kwa mbere ibitero bikomeye hagati y'igisoda ca Israel na Hamas ya Palestine vyabandanije mu gisagara ca Khan Younis mu bumanuko bwa Gaza inyuma y'ibiganiro vyabaye kugira intambara ihagarikwe indwi zike kugira haboneke inyishu zirama kuri ico kibazo. Mwijoro ryo wa kabiri nyene bamwe bene gihugu ba Palestine bemeza ko hakoreshejwe ibigwanisho bikomeye igisoda ca Israel cyateye hafi y'ibitaro Nasser muri Khan Younis igisagara gikuru cyo mu bumanuko bwa Gaza aho Israel ivuga ko abarongozi ba Hamas ariho bo babinyegeje. Nkuko ibiro bijejwe guhuza ibikorwa n'ubutabazi vya ONU bivuga ngo naho intambara ibandanya muri Khan Younis abagize umugwi utabara imbabare Croissant Rouge mu rurimi rw'igifaransa bababajwe n'ivyo bitero bibandanya biba inyuma yaho ikindi gitero cabaye hafi y'ibitaro vyitwa Al Amal. Ingabo za Israel zibandanye zivuga ko zamaze gufata ibirindiro vya Hamas muri Khan Younis bongera bavuga ko hamaze gufa abasoda 200 kuva batangura gutera akarere ka Gaza.
mwomenya ko iyo ntambara iri hagati ya Israel na Hamas yatangujwe n'igitero kidasanzwe Hamas yagize muri Israel itariki 7 z'ukwezi kw'icumi 2023 cyahitanye abarenga 1140 benshi muri bo bakaba bari abene gihugu basanzwe. Iyo nkuru ivugwa mu makungu turangirije ko amakuru yacu twariko turabashikiriza uno munsi ndabashimiye mwese mashoboye kuyakurikirana akoshimire amenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo batebokanye shimire kandi abari mu buhinga bw'ivyuma Imana ibafashe naho utaha.